Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza kumbonesha kuri yanyu mugunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bavyakorewe amatohoza haba muri politiki haba mu nkino haba mu ndero haba mwiperereza ndetse no mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse nandi yose imbonesha kuri yanyu mugunda cyane ya Isange TV bashikirayo ikabatorokaniriza ayo makuru yose ku buryo bw'idonido igaca yabashikiriza yose uko yakabaye. Reka rero mbanze ndakwibutse ufyonde sabone ndetse na partage mu gihe wowe utarafyonda ko kugira uzura bu wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kuri n'ubonesha kure yanyu mugunda cyane ya Isange TV amakuru n'ibiganiro ntibize biragucika kuri imbonesha kure. Ndabahaye kaze rero ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tuhorana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Dore rero ingingo nkuru amakuru yacu omwiri joro ari buze kwibandako. Tunyarukiye mu bijanye n'umutekano Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri ubu mwiri joro avuye mu gacerere akuriye inzira ku murima Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amubariye ko intambara idatevye araza kuyitanguza ku Rwanda. Ni nyuma yuko hamaze iminsi humvikana icuka cibi hagati y'igihugu kibanyi c'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ni nyuma yuko kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye atangaje amajambo ateye ubwoba yuko umwanzi u Burundi bufise ari u Rwanda. Nta kindi yagiriza u Rwanda agwagiriza ko ngo rwoba rufadikanya n'umugwi witwaje Rwanda ritabara mu guhungabanya umutekano mu gihugu c'u Burundi. Sivyo gusa kandi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriza kandi igihugu kibanyi c'u Rwanda ko ngo coba gicumbikiye abanzi b'u Burundi na cane ngo baba barasize bagize uruhara muri kudeta yakorewe wari Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Bimaze iminsi ivyumvikanwa umutekano waratosikaye hagati y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'u Burundi na cane nyuma yuko intambara yadutse mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni intambara yatangujwe n'umugwi witwaje Rwanda wa M23 ndetse umugwi leta ya Kongo yagiriza u Rwanda Kongo go wari ufasha mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa ikaba ari ingingo leta y'u Rwanda ihakana yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje Rwanda wa M23 uhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Sibyo gusa kuko n'umugwi witwaje Rwanda wa M23 mu minsi heze nawo wasohoye itangazo uvuga ko atahuriye n'igihugu kibanye c'u Rwanda mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nkuko rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugirana umubano na Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo aho ndetse bose bari beshize hamwe bakanavuga ko bafite umugambi wo gutera igihugu kibanye c'u Rwanda aho bavuga ko bazorasa Kigali bibereye ngaho Kinshasa. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye yaramye aravuga amajambo ateye ubwoba ndetse amajambo y'agacamutwe avuga ku Rwanda akavuga ko azoruha isomo rikomeye na cane avuga ko ngo azotera igihugu kibanyi c'u Rwanda. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamayidoga akavuga ngo ari we mwami w'u Burundi na cane ngo ivyo kugwana ku rugamba ngo arabizi neza cane ngo na cane ko ngo yoba afise n'ingabo ngo zimenyereye imyimenyerezo yo ku rugamba mu guhangana n'intambara zo ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye ubwo yagenderaga intara ya Kirundo yabishikirije nanone abanyagihugu ababarira ko ngo umwanzi u Burundi bufise atawundi ari u Rwanda na cane ndetse yaciye agabisha abarundi ababarira ko batagomba kuryamira ngo kuryama umugondora josi ahubwo ko bo bagomba kwama barikanuye. Perezida rero w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamye arabivuga ashimitse cyane acavuga ko ngo abarundi ngo batazokwemera gupfa nk'intungwa ngo nkuko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo vyoba biriko birabagendera. Kuri ubu rero Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuye mu gacerere asiguriye neza Perezida w'u Burundi w'u Rwanda Paul Kagame amubari ko ngo bidatevye haraza gutanguza intambara ku gihugu kibanyi c'u Rwanda. Reka nabundi tubandanize amakuru yacu kubiriko biravugwa ijya nino haba muri politike ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ngaha mu Burundi.
Twihuse cyane rero reka turabire hamwe ibiriko biravugwa ngaha mu Burundi na cyane cyane ku byakozwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi mw'iri joro nyene mu nama yagirishije. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko atumva ingene ngo habura amafaranga mva makungu yo kugura ibitoro, ndetse kandi ngo igihugu c'u Burundi gifise umurima w'ubutare weze. Avuga ko ngo baheruka gupima ivu riri mu Kiruhura mu ntara ya Cibitoke ngo agasanga vyuzuyemwo ubutare bwa titani bushika ku bice 87 n'ibice kwijana, ngo si ntashobora rero gutahura igituma ngo igihugu c'u Burundi coba gikenye. Ivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa 20 Ntwarante 2025 aho yari yakoranije indongozi zo mu bushikiranganji bujejwe ubutare n'agataka mu nama yo kurabira hamwe ibikorwa nyamukuru vyakozwe mu kiringo c'iminsi 100 catanzwe kugira ngo indongozi zose ngo zerekane ivyo zizokorera abene gihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko ngo ubu bushikiranganji aribwo abene gihugu bose bahanze amaso, ngo nibwo muti w'ubutunzi bw'igihugu, ariko kandi ngo baravye Uburundi kuva aho bwahebereyeho ngo baca bibaza nimba iryo tunga ryoba ririho cankwe ritariko. Kubijanye n'umuyaga nkuba n'amazi naho ngatangazwa nuko mu gihugu hose ngo huzuyemwo amasoko yaba ay'amazi maze ngo hamwe n'ayandi yo mu guhinguriramwo umuyaga nkuba, ariko ngo bikaba bitariko birahingurwa kugira ngo abarundi babikoreshe hamwe. Rero muri ubwo bushikiranganji ngo bo bishaka Uburundi bwoshika kwihangiro rya 2060 mu myaka 5 gusa. Dusimbukiye Igitega abagwizatunga, abakozi ba leta hamwe ndetse n'abarimyi bagiye korohererwa mu gushira mu ngiro imigambi yabo, kuko ngo ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana kazoza finance ryabugururiye ishami muri iyo ntara. Ni mu ntara ya Gitega neza muri quartier ya Yoba, aho yetse kuri uyu wa 20 Ntwarante 2025 hoguruwe ishami rishasha ry'ishirahamwe yo kuziganya ndetse no kugurana kazoza finance mu ntumbero yo korohereza abanywanyi b'iryo shirahamwe hamwe ndetse no kwegera abanyamigambi kugira ngo babandanye borohererwa mu gutunganya imigambi yabo, haba mu kuziganya ndetse no kuronswa ingurane inyaruka. Nk'uko vyashikirijwe na Nikodemu Niyongabo arongoye ishirahamwe kazoza finance, ngo iryo shirahamwe mu myaka 13 rimaze rirakora ngo rifasha abenegihugu haba mu kuziganya ndetse no kugurana, riramaze kugushika ku bitari bike. Agira ati turashimira intambwe tumaze gushikako, abatwituye twabatunguye muri 2012. Intumbero yacu ni guteza imbere abanywanyi bacu cane cane mu guteza imbere imigambi yabo, haba kudandaza, guhingura ndetse no gukora ibindi bikorwa eka ndetse n'abateza imbere imigambi yabo y'uburimyi n'ubworozi ntibasigaye inyuma. Nk'uko abandanya abivuga ngo mw'iyo ntara ya Gitega ntibashobora gusigara inyuma,
nk'uko nyene abisigura avuga ko badashobora gusigara inyuma mu gushigikirwa n'iryo terambere bamaze gushikana ko abandi na cane cane mu vyo kwegereza abanywanyi amashami y'iryo shirahamwe kugira ngo babandanye bisununura mu migambi yabo hamwe ndetse no mu guhinga no mu buhinga bushasha nko kumenyereza abantu kuziganya, kubaha ingurane ndetse no kubereka ubuhinga bushasha bubafasha kugenzura ubutunzi bwabo batarinze kuraba kuruha ndetse n'ibindi. Abakiriya Kazoza Finance igiye kugira kuri uwo mugwa mukuru wa politike ngo harimwo kwegereza cane abaremyi kuko hasanzwe habayo abagwizatunga n'abakozi ba leta bakorana cane mu burimyi nko gukora amasaha 28 kuri 28 umwanya wose ngo bakenereye ko bakabaronka gutanga ingurane ndetse no gukora ibindi bikorwa byose mu mwanya muto. Ikindi ngo nuko bagiye gushiraho ubuhinga bushasha buzobafasha umwanya wabo gutora amafaranga aho bazoba ari hose, haba kuri telefone canke aho yoba ari mu kindi gihugu. Ico mwamenya kandi nuko iryo shirahamwe Kazoza Finance ryari risanzwe rifise amashami mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bubanza komine Gihanga, hakaba kandi hiyongereye ko iyo mu ntara ya Gitega. Mu ntara ya Kayanza abavyeyi basabwa gucandagisha abana kugira ngo babarinde kugwaragurika. Byashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye hari kuri uyu wa 21 Ntwarante 2025 muri komine Gahombo intara ya Kayanza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yarahamagariye kandi abanyagihugu kwirinda akaranda k'ingwara k'inkende izwi nka monkeypox mu kugira isuku kenshi ndetse no kwirinda gushurashura. Abajejwe intwaro hamwe ndetse n'abamenyesha amakuru bagasabwa gufasha guhimiriza abavyeyi kugira bitabe akamo ko gucandagisha abana, gutyo ntibagire uwo kwitaba Imana kubera ukutamenya. Mu gusoza kandi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye akaba yaciye ashikiriza akaganuke kagizwe n'ibitenge ubuyi hamwe ndetse n'amasabune yo gukaraba ndetse n'ibindi bitandukanye. Naho mu ntara ya Ngozi hari umugabo wo ku mutumba Busoro apfunzwe yagirizwa gutemagura umukenyezi amutemaguje igipanga. Mu gukora iryo bara uwo mugabo wo kuri uwo mutumba wo muri komine Ngozi kumwe n'abagenzi biwe ngo bikinze igisaka kuri uyu wa 20 Ntwarante 2025 isaha imwe y'ijoro baca ngo batemaguza igipanga umukenyezi baheruka kwahukana mu gihe yariko arataha. Ababa kuri uwo mutumba bavuga kandi ko uwo mugabo yari yiriwe aranywa inzoga zikaze cane. Yahengereye rero umukenyezi atashe kwa nyina awiwe igihe bamutegera bakamukandagura. Abajejwe intwaro ku mutumba baciye bafata uwo mugabo bamujana ku gipolisi mu gisagara ca Ngozi. Ubu amatohoza akaba ariko arakorwa n'inyamiramabi nk'uko twabimenyeshejwe n'abajejwe intwaro n'umutekano ku nzego zitandukanye.
Reka rero mbashimire mwese twari turi kumwe namwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, munesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza, haba muri politike, haba mu nkino, haba mu ndero, haba mu gateka kazi na muntu, mu makungu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabashimiye rero kuba mwari kumwe natwe, mubandanye mugira ijoro ryiza. Turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mu gatondo. Gusa reka ndabibutse mu fyonde sabone ndetse na partage muyemwe abo mutaravyonda ko kugira muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri nomoresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imoresha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza.